gusenga usambura impemu mbi zose nibyo bakuvuze ko ewe ndakubarira ijambo ntiripfa ibyo batongeye ntibipfa biraja ahantu bikabikwa ariko bikagira ubushobozi ku muntu nico gituma naho wabusenga ariko hakaba hari ibintu wabayemwo bijanye no kubandwa turabaye kaze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph n'abashimwe n'umunezero ko subiye kuronka ingene mvugana namwe cyuti bakundwa turabasengera kandi dufise umwitwarariko wo kubageza ku butumwa bwiza bw'ubwami kandi turipfuza ko mubohoka ku rugero rukomeye mukaroranirwa mu vyanyu tumaze nisino turiko turavuga amabohero 15 yaboshe abantu abuza abantu kuroranirwa gutera imbere gushika ku masezerano yabo rero isezerano tugiye cyangwa se ibohero tugiye kuvugana ko uyu mwanya reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cha 20 ku murongo waho wa 26 nico gituma mbashingira intahe uyu munsi ncuna yuko amaraso ya bose atazonkora Imana idufashe cyane niri jambo tugomba kuvugana ku kintu bita amaraso. Nshuti mukundwa ukibona iyi video ikwiragize uyiha abandi kandi bizogira umumaro kuko abantu benshi baraboshwe ikintu bita amaraso. Iyo turiko turasoma turabona ko Yesu Kristo yacunguye abantu asheshe amaraso. Mu yandi majambo abakristo abakozi b'Imana abagendana n'Imana bacunguwe n'amaraso yamenetse. Ni isezerano rikomeye, ni impano Yesu yatanze n'amasezerano akomeye yatumye duharirwa ivyaha. Amaraso rero ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'imwemu. Amaraso afise ikintu gisigura gikomeye cyane, ni isezerano ryatumye riduhuza n'Imana. Iyo umuntu navuze ngo n'amaraso ngomba mvuge kwibohero ry'abantu batanze amaraso, bisigura hari abantu baja ku bapfumu, hari abantu bacigwa indasago ngo bagomba bakingigwe cyangwa bagomba kuvugwa cyangwa bagomba gukira ibintu kanaka, rero bakabaca indasago. Arya amaraso ni isezerano. Reka ndababarire, Yesu yatanze amaraso kugira ngo aduhuze n'Imana. Satani umupfumu n'umukozi wa Shetani, umupfumu ni intumwa ya Shetani cyane akora akoresheje connection yo kwa Shetani. Ico gihe rero igihe aguciye indasago abaguhuje na Shetani direct muri biga binatongera no kuvuga ngo ubuzima bwawe amaze kubujana ahandi. Ndabibutse ko abarozi imisi yose mu kuroga ntashobora kuroga adatongereye ku muzimu. Imizimu nayo ni ya yindi ikorana n'abapfumu. Igihe cyose rero wowe wagiye ku mupfumu ukagiranira amasezerano na Shetani biciye mu maraso wamenye, mu yandi majambo bisigura ngo ubuzima bwawe bwose waramaze kubutanga kwa Shetani. Shetani ni nkaha kurabira mu kiyo, Shetani ni nkaha gufise ku bushobozi. Iyo umurozi raguhagurukiye ukabusanga uri kwa Shetani atongera ijambo rimwe kubera bagufise mu maraso, ico gihe ucura n'ingorane zikomeye. Nico gituma abantu benshi baba mu mivumo. Ndakwibutsa ikindi, nimba uri kwa Shetani cyane wagiye ku mupfumu akagutwara amafaranga akagutwara amaraso, ico gihe asa nk'ugufise mu biganza ashaka gukoza ivyo agomba. Rero nkubwire, hari abatari bake barondera ntibaronke, ubuzima bwabo bwapfuye batashobora gushika ku mugambi n'umwe mu bijanye n'amapfumu, mu bijanye n'amaraso. Kandi urashobora kuba baranakijijwe ariko ntumenye yuko ubuzima bwawe bwatanzwe, hari amasezerano yatanzwe. Nimba uzi ko wagize iryo sezerano na rimwe, ndakwibutsa isezerano rikugwaho n'irindi. Fata umwanya wo gusenga usambura impemu mbi zose nibyo bakuvuze ko ewe ndakubarira ijambo ntiripfa, ibyo batongeye ntibipfa, biraja ahantu bikabikwa ariko bikagira ubushobozi ku muntu. Nico gituma naho wabusenga ariko hakaba hari ibintu wabayemwo bijanye no kubandwa, bijanye n'abapfumu, bijanye n'abarozi, ukwiye ukabona ibintu ntibigenda, ibintu byarapfuye, ibyo ukora byose ntibigenda, uburyo bw'amafaranga, uburyo bwo kururanirwa, uburyo bw'igikundiro, uburyo bwo gutera imbere,
wavuyemo, raba ko atasezerano wagiraniye n'umupfumu, raba ko atasezerano, raba ko ubuzima bwawe butari ahantu bubitswe. Rimwe na rimwe usanga abantu igikundiro cyaragiye, umugisha wose baratakaye, ugasanga n'umuntu azi kurondera akoresheje inkomezi zose, ubwenge bwose, ingufu zose, afise nabi wabo bamufasha cyangwa nawe akagerageza kwifasha, ariko naho yoba yarize ugasanga ibintu byiba byose byaranze. Rimwe na rimwe iryo ni isezerano rikomeye, iryo ni ibanga rikomeye. Twebwe ibanga ry'amaraso ya Yesu ryaduhuje na Yesu Kristo. Iyo Yesu aturabiye mu maraso atubona nk'abana b'Imana, kwakirana naho cyangwa kubapfumu. Iyo watanze ayo maraso, iyo Satani akubareye mu maraso akubona nk'umwana wiwe, uragaba mwana data, ntubifate minenegwe. Abantu bishwe no kutamenya, kandi abantu bakaja mu mabohero bakazokwicuza, ubuzima bwabo bwarafuditse, ubuzima bwabo bwarapfuye, niba baratarongora, niba baratabyara, niba baradakora ibintu bitandukanye, naho bovyara ugasanga bafise inkurikizi nyinshi, naho bokora ugasanga bafise inkurikizi nyinshi cyane mu buryo bw'ubuzima bw'imibereho. Hari ahantu Shetani akurabira, nk'uko abana b'Imana hari ahantu Imana ibarabira. Nagomba ndagusengere, ndagutandukanya n'ayo masezerano. Mana, ndasengeye umuntu yamaze kujanwa mu isi y'imhemu y'abadayimoni, bamuciye indasano, ayo maraso akaba agenda aravuga hariya kwa Shetani. Niyo asenze amasengesho yiwe asa n'ayafashwe, niyo arondeye ibyo akora biratumuka, kandi ntazi na kimwe. Ndamutandukanya n'amasezerano y'abadayimoni, ndamutandukanya n'amasezerano y'abapfumu mu izina rya Yesu. Ndamutandukanya niyo bamugobetse, niyo bamumanitse, niyo bamuhambye, niyo bamushize, mu izina rya Yesu. Ndamusengeye ubushobozi bw'amasengesho bwohora bumugobotore, bumutandukanya n'urupfu, bumutandukanya n'abagomba n'amarusho. Mana, ndasenze Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso, igenda imukura ahantu yoba yarabohewe, aho yugaraniwe, aho bamufundikiye. Ndamukurayo mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Reka amaraso yawe Mwami Yesu asubire kumucucagira, hanyuma iri jambo rifuta irya mbere bari baravuze, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.